Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru torambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 19 z'ukwa munani. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abagize guverinoma nshya kugabanya igihe bamara mu manama ndetse n'abategetsi bakagabanya umuco wo kwiyemera. Mu Burundi hamaze kugaragara ubwandu bw'icyorezo cya mpox burenga 150 kandi kiri hafi mu turere twose tw'igihugu. Kuri uyu wa mbere kandi n'umunsi mpuzamahanga wahariwe gufata amasanamu cyangwa gufotora, ugeze mu gihe mu Burundi abakobwa batangiye kuwijukira. Turabugana n'umwe umaze kubizoberamo. Dufite n'imikino muri bigano bibewe na Nini Iradukunda. Ibi byose ndetse n'ibindi bikubeye muri aya makuru ni mu kanya nyuma uko Jacques Niyitegeka abanza kubagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Umunyemari ukomeye mu bucuruzi bw'ikoranabuhanga w'umwongereza Mike Lynch ari mu bantu batandatu abatabazi bibira mu mazi mu Butaliyani bari mu gushakisha nyuma y'irohama ry'ubwato bw'abaherwe hafi y'inyanja ikora ku kigo cya Sicile. Umugore we Angela hari mu bantu 15 barimo n'umwana w'umukobwa w'umwaka umwe barokowe n'ubwato bw'abarobyi. Umuntu umwe byemejwe ko yapfuye. Ubwato ufite ibyangombwa byo mu Bwongereza bwarohamye mu gitondo cya kare. Mike Lynch yaraherutse kugirwa umwere ku byaha bya ruswa ibarirwa muri miliyari nyinshi z'amadolari muri Amerika bijyanye no kugurisha isosiyete ye ikora za porogaramu za mudasobwa yitwa Autonomy. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Chicago hagiye gutangira inteko rusange y'ishyaka ry'abademokrate uyu munsi igamije kwemeza ku mugaragaro Kamala Harris umukandida w'iryo shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu nyuma yaho Joe Biden aretse kwiyamamariza manda ya kabiri mu kwezi gushize. Hari impungenge z'uko kutavuga rumwe ku ntambara yo muri Gaza bishobora guhungabanya ubumwe bw'ishyaka. Ni inkuru ya John Sadworth mugezweho na Prime Ndikumagenge. Kamala Harris yitezwe kuzokwakiranwa ikaze ryinshi n'abitavye iryo koraniro baryohewe n'ibiharuro byo kugereranya amajwi byerekana yuko byasubije hasi intambwe ndende y'imbere Donald Trump yari yateye imbere yuko Joe Biden ava mu ihiganwa. Hamwe na Biden abakomakomeye mu bazofata amajambo yo gushigikira Harris mu bikorwa byo kwiyamamaza mu misiza barimwo Barack Obama n'umugore wiwe Michelle na Bill Clinton n'umugore wiwe Hillary. Abademokrate bizeye yuko iryo koraniro ku rwego rw'igihugu hamwe n'imenyekanishwa bigendana bizobafasha kubandanya kongereza umurindi. Yamara rero barazi ko ibiharuro byo kugereranya amajwi bikiri hafi na hafi cyane. Abategetsi bo muri Ukraine bategetse ko imiryango ifite abana ihungishwa ikava mu mujyi wa Pokrovsk ukomeye cyane mu bijyanye n'amayeri y'intambara, ukaba uri ku muhanda w'ingenzi unyuzwamo ibikoresho bigenewe ingabo za Ukraine ziri ku rugamba mu burasirazuba. Ingabo z'Uburusiya zikomeje gusatira cyane uyu mujyi wa Pokrovsk n'imirenge iwukikije. Hagati aho Ukraine yo ikomeje kugaba ibitero byayo mu karere ka Kursk imbere mu Burusiya. Perezida Zelensky akaba yavuze ko igikorwa kirimo kugera ku ntego zacyo kandi ngo ingabo z'igihugu cye zafashe izindi mfungwa zo mu ntambara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yahuye na Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu rwego rwo kugerageza kugera ku masezerano yo guhagarika imirwano no kurekura ingwate. Hagati aho imitwe yitwaje intwaro y'abanyapalestine Hamas n'umutwe uvuga ko urwana intambara ntagatifu ya jihad yavuze ko iri inyuma igisasu cyaturikiye Tel Aviv igihe bwana Blinken hageraga nijoro. Ni inkuru ya Yolande Nere mugezweho na Ivete Kabatese. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizera ko mu minsi iza zishobora guhosha ibitumvikanwaho ku bijyanye n'amasezerano yo guhagarika imirwano
hagati ya Israel na Hamas. Cyakora haracyari imbogamizi nini cyane. Izi zirimo kuba igisirikare cya Israel kikirigaza uburenganzira bw'impunzi z'abanyapalestine bwo gukora ingendo mu mudendezo ziva mu majyaruguru zigana mu majyepfo, ndetse n'umubare n'imyirondoro by'imfungwa z'abanyapalestine bashobora kurekurwa na Israel baguranywe n'abanyayisirayeli bafashwe bugwate. Mu gisa no kugerageza gushyiraho igitutu kuri aya masezerano, Hamas yavuze ko ariyo iri inyuma y'igitero cyagabwe i Tel Aviv ejo hashize cyahitanye umwiyahuzi gikomeretsa n'umuntu wari unyuze aho. Mu itangazo uwo mutwe witwaje intwaro wakangishije gusubukura ibitero by'ubwiyahuzi mu gihe Israel yakomeza icyo wise ubwicanyi bwibasira abanyapalestine. Iyi nzobere mu buzima mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga ko kwanga kwivuriza mu bitaro birimo kubangamira ingufu zo guhangana n'ikiza cy'indwara y'ubushita bw'inkende izwi ku izina rya Mpox. Umuganga wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hamaze kugaragara abantu barenga 4,000 banduye iyo ndwara, mu gihe abari hagati ya 30 na 40 ari bo bayandura buri munsi. Yavuze ko kubura imiti nabyo ari ikibazo. Mu cyumweru gishize ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi OMS yatangaje ko ikiza cya Mpox cyakwirakwiriye vuba cyane mu bice bya Afurika yo hagati ari ikibazo cy'ubuzima cyihutirwa mu rwego rw'isi. Kuri wa kabiri abaminisitiri w'ubuzima bo mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika bigize umuryango wa SADC harimo na Kongo bagomba guhura kugira ngo bashakire hamwe igisubizo. Guverinoma y'Ubwongereza yashyizeho ingamba zihutirwa zo koroshya ubucucike mu magereza no kubonera umwanya wo gufungiramo abantu babarirwa mu magana batawe muri yombi kubera imvururu ziherutse kuba. Bamwe mu baregwa bategereje kwitaba urukiko mu majyaruguru y'Ubwongereza bazashyirwa mu kasho za polisi kugeza igihe umwanya ubonekeye mu magereza. Abantu barenga 1,000 batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu myigaragambyo irimo imvururu yo kurwanya abimukira yibasiye uduce tumwe tw'Ubwongereza n'intara ya Irlande y'Amajyaruguru mu ntangiriro z'ukwezi. Guverinoma yari yaburiye abantu ko hari ikibazo cy'ubucucike mu magereza mbere y'uko izo mvururu zitangira. Urakoze Jacques kora ayo makuru wari utugejejeho avugwa ku isi. Ikaze ku makuru arambuye rero duhera kuyavugwa ayerekeye Uburundi. Mu mpera z'icyumweru twaraye dusoje i Salford mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubwongereza habaye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 20 ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba mu Burundi muri 2004. Muri uwo muhango herekanywe ibuye rya mbere ry'urwibutso ku isi ry'abasize ubwo bwicanyi. Bwitabiriwe ibyo birori bikaba byaritabiriwe n'abanyamurenge benshi baba mu Bwongereza, mu Burayi ndetse no muri Amerika, abava mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'abanyapolitike bo mu mujyi wa Salford. Mugenzi wacu Nina Iradukunda niho yarari adutegurira inkuru. Uwo muhango watangujwe n'indirimbo zihimbaza Imana zasamirana muri ico kibanza cari categuriwe uwo muhango wo kwibuka. Imigigo yatanguye mu masaha ya 5 kuwa gatandatu itariki 17 z'ukwa munani. Yatangujwe no kugurura icese ibuye ry'urwibutso rishinzwe ahitwa Islington Park mu nkengero z'igisagara ca Salford. Urwo rwibutso rwuguruwe icese n'umushingamateka Rebecca Long-Bailey yatowe muri ako karere. Ku vyapa bari bafise vyari vyanditswe mu Congereza hagaragara ko amajambo uyahinduye mu Kirundi agira ati kwibuka ku nshuro ya 20 ubwicanyi bwa jenoside ku banyamurenge mu 2004 igatumba mu Burundi, imyaka 20 y'ukudahana no kwimwa ubutungane. Ibirori vyaciye bibandanyiriza mu nyubakwa z'urusengero rwa Go Church Manchester. Mw'ijambo ryo kwakira abashitsi, Teresa Pepe yaserukiye umukuru w'igisagara ca Salford yavuze ko ivyabaye mu Gatumba ari icigwa c'akahise na kubu. Uyu munsi twibuka ibihe vyahise n'ivyubu. Muri uku kwibuka ivyabaye tugerageza gushakira ubutungane abishwe bazira gusa ko arabo mu bwoko bw'Abatutsi. Twizeye ko muri uku kwibuka akabi nk'aka gashobora gukumirwa kandi abakoze ikicaha c'agahomera bunwa kuri kiremwa muntu bakaja imbere y'ubutungane. Mw'ijambo ryo gushima, Esperance Nyasezerano arongoye umuryango w'abanyamurenge barokotse ubwicanyi bwo mu Gatumba
yavuze ko gushinga ibuye ry'urwibutso ari intambwe ya mbere yo kurondera ubutungane ku babo bishwe. Iyi ni intambwe ya mbere duteye yo gushaka ubutabera. Nubwo twebwe tudashobora kuzahaba umunsi ubwo butabera buzaboneka, ariko twishime ko uyu munsi duhagaze hano tuvuga ngo ubutabera buri hafi, kuko rino buye riri hano ntabwo rizashira, ntabwo rizasaza, kandi ntawe uzarikura. Janvier Madigiri Sebahizi ni umwe mu barokotse mu nkambi yo mu Gatumba. Yishimiye ko baronkejwe ibuye ry'urwibutso rya mbere ku isi, aho azoza araza kwibuka agashira kw'amashugwe akaruhuka mu mutima. Tumaze kubura abacu mu Gatumba twaratatanye ku isi yose, icyo dusaba ni ubutabera. Imyaka 20 irabaye kwibuka, turibuka buri mwaka tukaja mu masale nk'aya ngaya wabonye, ariko nta na hamwe twagiraga dushobora gushira indabyo ngo twibuke duheshe bene wacu twasize hariya agaciro. Mu bandi bafashe amajambo harimo n'abakuru b'amashirahamwe y'abava mu karere k'ibiyaga binini, bose bahuriye ku ijambo rimwe ryo gusaba ubutungane no guhumuriza ababuriye ababo muri burya bwicanye. Uretse abanyapolitike bo mu gisagara ca Salford n'indongozi zo muri ako karere, uwo mugigo wari witabiriwe n'abanyamurenge baba mu Bwongereza, ababiburaya na Amerika, abakuru b'amadini, abaserukira amashirahamwe y'abarundi n'abanyarwanda baba mu Bwongereza, n'inshuti n'abagenzi b'abanyamurenge. Twobibutsa ko abanyamurenge biciwe mu nkambi yo mu Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu 2004 bari 166 n'abarenga 100 bakomeretse. Nina Iradukunda, BBC Gahuzamiryango, i Salford. Tujye mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yasabye abagize guverinoma nshya kugabanya igihe bamara mu manama ndetse n'abategetsi bakagabanya umuco wo kwiyemera no kwiremereza. Yabivugiye mu muhango wo kurahiza abaminisitiri bashya nyuma yo gutangazwa mu mpera z'icyumweru gishize. Muri rusange abaminisitiri hafi ya bose bari muri guverinoma icyuye igihe bongeye kugaruka mu nshya. Iyi ibaye guverinoma ya mbere igiyeho nyuma y'uko manda y'umukuru w'igihugu ishyizwe ku myaka 5 ivuye kuri 7. Inkuru irambuye na Jean Claude Mwambutse. Guverinoma yarahiye igizwe n'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta 31 babariwe hamwe, barimo abagore 10 ndetse ikaba yiganjemo n'abaminisitiri bari muri guverinoma icyuye igihe, uretse amasura 3 yaje ari mashya. Nyuma yo kwakira indahiro y'abaminisitiri bashya, Perezida Kagame yavuze ko yishimira aho igihugu kigeze nyuma y'imyaka 30, cyakora ngo inzira yo ikaba ikiri ndende. Perezida Kagame yabwiye abaminisitiri be ko bagomba guhindura imikorere niba bifuza ko gikomeza kuzamuka. Mu bigomba guhinduka bivugwa na Paul Kagame, iki kiri ku isonga. Inama muhoramo nayo icyo zikemura. Mukora ryari? Ibyo mugira mu nama mubikora ryari? Niba wumva ko inama ari ngombwa, banza ubitekereze. Niba usanze ari ngombwa, niba ari minota 30 ubigene, cyangwa utirenze isaha. Kandi ntwayemo n'iki, ndashakamo iki, abaje mu nama bose ndabavanamo ibitekerezo byabo, cyangwa iki biduhe gufata umwanzuro. Mu bindi asanga bidindiza igihugu, Paul Kagame yatunze agatoki umuco wa bamwe mu bategetsi wo kwiremereza. Asanseri yabatwaraga bakabanza bakayifunga ntihagire umuntu unyuramo kubera ko itegereje boss ntaraza. Asanseri ntabwo itwara boss, itwara abantu. Iyo mico itashire ivahe turukahe? Ahantu hose ugasanga handitse VVIP. VVIP ni iki? Ababikorera za briefcase, ababikorera za. Muri rusange minisiteri zisanzwe zifatwa nk'izikomeye zagumanye abasanzwe baziyobora. Yusuf Murangwa niwe wakomeje muri minisiteri y'imari. Juvenal Marizamunda akomeza kuba minisitiri w'ingabo, mu gihe Olivier Nduhungirehe na General James Kabarebe bagumye mu bubanyi n'amahanga. Jean Chrysostome Ngabitsinze na Madame Aurore Munyangaju basezerewe. Uwa mbere akaba yarashinzwe ubucuruzi, undi ashinzwe siporo. Imyanya yabo yahawe Prudence Sebahizi na Richard Nyirishema. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Tugeze ku isaa 11:44 muri studio za BBC London, ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tugaruke ku makuru y'icyorezo cy'ubushita bw'inkende mpox mu mpine z'icyongereza gikomeje kuvugwa mu bihugu bitandukanye ku isi. Mu Burundi ni hamwe muho iyi ndwara ikomeje kugaragara. Kuva iyi ndwara yatahurwa bwa mbere mu Burundi, abarenga 150 bakaba bamaze kuyandura kandi bari mu turere twinshi tw'igihugu. Ariko abashinzwe ubuzima baravuga ko bafashe ingamba zikwiye zirimo n'ikingira. Bongeraho ko mu barwayi bose nta n'umwe urapfa. Navuganye na Dr. Polycarpe Ndayizera, akaba ari umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima. Ntangira mubaza uko abamaze kwandura bangana. Haraciye iminsi idashika ukwezi kuzohera ku munsi wa mbere w'indwiza, ariko no munsi tugeze ku biharuro byose biteranije byamaze kwandura iyo ndwara bashika ku 153. Ivyo ndagubwira ibiharuro byo gushika ejo ku mugoroba, kuko ku munsi tugenda dushira ku gihe ibiharuro. Abo ngabo bamaze kwandura bari hehe ubu tuvugana? Ku burere bw'ubuvuzi bushika 49 buri mu gihugu cy'u Burundi, uburere bushika 26 buramaze kuba bumaze no gutorwamwo n'imiburi umwe agendana yatowe iyo ndwara, cyane cyane mu burere bw'umanuko hagati mu gisagara ca Bujumbura na caca mu karere k'uburaruko, niho hari ibiharuro byinshi. Abo bamaze kwandura nk'uko bitekanywa n'umugambi w'igihugu washyizweho wo kurwanya iyo ndwara, hariho ababa batowe ko banduye iyo ndwara baca bavurirwa mu mavuriro y'uburere bw'ubuvuzi hamwe no mu mavuriro y'igihugu, hôpitaux nationaux z'i Bujumbura uko zingana zose barimwo, n'abandi bari mu gihugu hagati mu mavuriro y'uburere bw'ubuvuzi ari hôpitaux de district, aho niho bavurirwa. Nta uri karavurirwa mu ivuriro ritoya. Abo mwamaze kubona ko banduye mwabatahuye gute? Bari baje kwipimisha cyangwa mufite gahunda y'ipima isanzwe? 153 bagwaye, hari benshi nabo twatora tugize cyo no kwita indexation, no kuvuga uwanduye hama umuntu akacagerageza kuraba abo umuryango yavuyemo de contact, kuraba abantu bo barakoranye ko umuntu agakurikirana. Nibo tumaze abantu bose tumaze kugira kwikeka bararenga abo batowe bashika hafi 522. Muri abo rero abapimwe bakagenda bagatorwa ko bagendana iyo ndwara ni 153. Ahanini batorwa habaye gukurikirana, tuvuye ku batowe gukurikirana mu muryango, gukurikirana amakontakte gushika umuntu akabona yuko ahejeje kubona abagwaye n'abatagwaye. Ni navyo byoshobora kudufasha kugabanya kwandukizanya kugira ngo abagwaye bavugwe, hanyuma abataragwara nabo bakingirwe bagomba bamenyeshwa za ngingo zafatwa n'ubushanganyi n'igihugu biciye mu bushandi bw'amagara y'abantu kugira ngo bashoboye kwirinda, kubera ukwirinda kwayo ntibitandukanye cyane na covid. Indamutse y'amahoro nyine hagije gukaraba kenshi cyane, kwirinda kuramukanya bagwana mu nda, gukaraba kenshi n'isabune n'ibindi byabigenewe. Ariko twakwemeza yuko tugifise igikorwa, kuko nubwo twabivuze uko abantu batanguye kuzikurikiza cyane, ariko umurindi wo gukurikiza izo ngingo zafashwe dufise kubandanya tuhimiriza dufatanye n'abajeje intwaro, abajejwe amadini, eka imigwi yose igize ubuzima bw'igihugu, ko nta n'umwe atofatwa n'iyo ndwara. Twese hamwe twirinde kuba twokwandura, hanyuma abanduye bavugwe hisunze protokoli ihari, hanyuma bakire, kuko nk'uko turashima kuko abo bose bamaze gufatwa nta urapfa. Mbere ndetse hari abashika 22 bari baragiye kwa muganga batashe kubera abaganga babonye ko butaha. Dr. Polycarpe Ndayikeza, ntabwo Ndayizera, umbabarire nkuko nakwise mu nkuru ijya gutangira. Tugume mu Burundi. Kuri uyu wa mbere ni umunsi mpuzamahanga wahariwe gufata amasanamu cyangwa amafoto. Ugeze mu gihe mu Burundi abakobwa batangiye kwijukira uyu mwuga wahoze ufatwa mu myaka ishize nk'uw'abagabo. Bamwe mu bakobwa bawukora baravuga ko bahura n'ingorane ariko zijyanye no kudatahurwa mu kibano cyangwa se mu miryango, basaba gukorana ingufu n'ubwira bidasanzwe kugira ngo ibikorwa byabo byivugire kandi byemerwe. Jeda Sihundimpundu yagendeye umwe mu bakobwa bashinzwe gufata amasanamu mu kinyamakuru, yongera avugana kandi na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura. Iduteguriye inkuru ikurikira. Aline Niyonizeye w'imyaka 28
ari ku kazi kiwe ka misi yose ko gufata amafoto mu gisagara ca Bujumbura. Asanzwe ari mu gufata amafoto akoreshwa mu binyamakuru vyitwa magazine n'ayakoreshwa ku mbuga zitandukanye z'ikinyamakuru akoramwo. Twaganiriye atangura ambwira ingene yawinjiyemwo. Umugabo wo gufotora navuga neza ko natanguye kwiga muri 2022 ndi mu ma stage professionnel, mu nyuma nkora stage academique z'ishure muri Jimbere magazine. Nimva nyene ko nshoboye kuko sanzwe ndabikunda deja, ndabikora nyene ndabizeyemo kazoza kanje. Ifoto ndazikubita neza nta ntambamye n'imwe. Abantu benshi bibaza ko umwuga wo gufotora ukora abahungu gusa, ariko n'abakobwa barabikora kandi babikora neza, hari n'abarusha abahungu. Umwuga wo gufata amasanamu usaba kwitanga no kwihangana, kuvyuka kare, gutaha bwije, guhagarara umwanya muremure no kuja mu misozi ihanamye. Ibi ni imwe mu bituma bamwe mu bakobwa bawutinya, ariko Aline yaramaze kumenyera. Hari igihe usanga habaye amaevenema yo ku mugoroba bisaba ko ahera nko ma 21 canke hakaba amaevenema yo mwijoro atangura nko ma 21 ko bandanya ndavuga nk'ibiteramo ama concert ibiki. Muri ico gihe rero uragenda ukabikora kuko uri ku kazi muhira naho nibaza ko baza akazi dukora baradutahuye. Igikuru nuko utaja mu biterasoni canke mu bintu bitakuzanira akazoza keza. None abakorana mubona gute? Yakime Hitimana n'umwe muri bo. N'umuntu adatinya gukora akazi. Hari aho usanga hariho nk'amateha aba mw'ijoro ku masaha akuze yigera yanka kuja kuri iyo teha kandi agiyeyo arakora neza agatanga amafoto ku mwanya. Je nibaza yuko ari ikintu ciza cyane kubera ko vyerekana yuko uwo mwuga udategezwe gukorwa n'abagabo gusa, n'abakenyezi barashoboye kubukora. Naho biruko bamwe mu basore bakora ubuzi buto twavuganye mu gisagara ca Bujumbura birumvikana ko bataragera ku rugero rwo kwizera 100% abakobwa bafata amasanamu. Kabusanzwe uri kuraraba umukobwa ntashobora gufotora nk'umuhungu. Nk'ubu dufate habaye nka mariage, urabona nk'abahungu bariruka n'imodokari nk'umuvuduka agira n'umukobwa ntibingana. Baragendera hejuru, ego n'abakobwa baragenda. Mugabo uri kuraraba nk'umwanya umuhungu akoresha n'umwanya wihuta cyane gose. Uko imisi genda niko abakobwa bakora uwo mwuga bagenda bongerekana cyane mu bisagara no ku mirwa mikuru y'intara. Gildas Yihundimpundu i Bujumbura. Urakoze Gildas Yihundimpundu aho ngaho i Bujumbura. Reka nkuragire ikinamico urunana y'ejo. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye niba ari ukubyumva nyine nta kundi ubuzima n'ubwo sinaguhatira gukora icyo udashaka. Gusa ubona ko nanjye nafite ubushobozi bwo kugutungana di. Ndabyumva nuko rero uko bigenza mu gihe kitarambiranye ukibwiriza ukagenda. Huma ndabibona rwose mujye kandi ntugire ikibazo sinaje kukubera umutwaro. Ejo cyangwa ejo bundi nzagenda. Ubuse ko Patiko yarakwemeye yakwirukanye uzajya he? Ni 12:45 kuri BBC. Reka noneho dusubire i Kigali na Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu mikino y'amajonjora yo guhatanira ibikombe bya Afrika. Kuwa gatandatu ikipe ya Police FC yari mu gihugu cya Algeria mu mukino w'igikombe cya CAF Confederation aho yakinnye n'ikipe yaho ya Constantine yaje gutsinda Police ibitego 2-0. Naho mu gikombe cyabaye ya mbere wayo ikipe ya APR FC ejo ku cyumweru yatsinzwe na Azam FC yo muri Tanzania igitego 1-0. Ni igitego cyabonetse kuri penalty yatewe n'umunya-Colombia ukinira Azam Honier Blanco. Imikino yo kwishyura izabera i Kigali mu mpera z'icyumweru ku makipe ahagarariye Burundi. Kuwa gatandatu Yanga muri Tanzania yatsinze Vitalo ibitego 4-0 mu gikombe cyabaye ya mbere iwayo. Ikipe ya Hosidi Sports Club yo muri Somalia kuwa gatanu yanganyije na Rukinzo 0-0 mu gikombe cya Confederation. Mu mukino wa basketball mu bagore kuri uyu wa mbere mu Rwanda haratangira irushanwa rya basketball. Ni imikino y'amajonjora y'ibanze y'igikombe cy'isi kizakinwa muri 2026. Ikipe y'u Rwanda irakina umukino wayo wa mbere ku isaha ya 2:00 z'i Kigali. Iracakirana n'ikipe ya Lebanon mu itsinda ririmo kandi Ubwongereza na Argentine. Ikipe y'u Rwanda ya basketball y'abagore ku rutonde rw'ishyirahamwe rya basketball ku isi FIBA
iri ku mwanya wa 74. mu mupira w'amaguru ku mugabane w'uburayi za shampiyona zimwe na zimwe zatangiye mu mpera z'icyumweru. mu Bwongereza Manchester City yaraye igaragaje inyota yo kwegukana igikombe ku nshuro ya 5 yikurikiranya ubwo yanyagiraga Chelsea i Stamford Bridge ibitego 2-0. Chelsea iracyagowe no kugira abakinnyi benshi cyane kuko yaguze abakinnyi bashya 11 bose basaga abandi barenga 30 isanzwe ifite. Amakipe akunze kurwanira imyanya ya mbere mu mpera z'icyumweru yose yaratsinze. Arsenal yapfunyikiye Wolverhampton ibitego 2-0. Liverpool itsinda Ipswich 2-0, naho Manchester United itsinda Fulham 1-0. Imikino irakomeza uyu munsi nijoro. Ikipe ya Leicester City yagarutse mu cyiciro cya mbere uyu munsi irakira ikipe ya Tottenham. Ahandi ku mugabane w'uburayi ikipe ya Real Madrid n'umukinnyi wayo uhenze ku isi Kylian Mbappe nabo batangiye shampiyona banganya na Mallorca igitego 1-1. Mbappe ntiyashoboye guheka Real Madrid nk'uko byari byitezwe. Ni mu gihe mukeba wabo Barcelona ku wa gatandatu yatsinze FC Valence ibitego 2-1, byose byatsinzwe na Robert Lewandowski. Mu Butaliyani ho ikipe ya Inter Milan ifite igikombe yatangiye shampiyona nabi ku wa gatandatu inganya na Genoa ibitego 2-2, ndetse ikipe ya AC Milan nayo inganya na Torino 2-2. mu mukino wa tenisi Yannick Sinner Umutaliyani uri ku mwanya wa mbere ku isi yatsinze Alexander Zverev 7-1 agera ku mukino wa nyuma w'irushanwa rya Cincinnati Open. Byatwaye Sinner amasaha 3 n'iminota 7 kugira ngo atsinde Umudage Zverev muri uwo mukino wa kimwe cya kabiri ku manota 11-9, 5-7-7-4. Sinner w'imyaka 23 yatsinzwe imikino 4 yose aheruka gukina na Zverev. muri iri joro nibwo Sinner aza gukina umukino wa nyuma n'umunyamerika Frances Tiafoe. uyu Tiafoe w'imyaka 26 yasezereye Umunyadenmark uri ku mwanya wa 15 ku isi Olga Rune amukubise 7-1 za 4-6-6-1 na 7-4. aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. urakoze Yves Bucyana. Jacques Nitegeka agarutse muri studio kutwibutsa amwe mu makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Jacques, umunyemari ukomeye mu bucuruzi bw'ikoranabuhanga mu Mwongereza Mike Lynch ari mu bantu 6 abatabazi bibira mu mazi mu Butaliyani bari mu gushakisha nyuma y'irohama ry'ubwato bw'abaherwe hafi y'inyanja ikora ku kirwa cya Sicile. muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mujyi wa Chicago haratangira uyu munsi inteko rusange y'ishyaka ry'abademokrate igamije kwemeza ku mugaragaro Kamala Harris umukandida w'iryo shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu nyuma y'aho perezida Joe Biden aretse kwiyamamariza manda ya 2 mu kwezi gushize. hari impungenge z'uko kutavuga rumwe ku ntambara yo muri Gaza bishobora guhungabanya ubumwe bw'ishyaka. abategetsi bo muri Ukraine bategetse ko imiryango ifite abana ihungishwa ikaba mu mujyi wa Pokrovsk ukomeye cyane mu bijyanye n'amayeri y'intambara, ukaba uri ku muhanda w'ingenzi unyuzwamo ibikoresho bigenewe ingabo za Ukraine ziri ku rugamba mu burasirazuba. ingabo z'Uburusiya zikomeje gusatira cyane uyu mujyi wa Pokrovsk n'imirenge iwukikije. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yahuye na Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu rwego rwo kugerageza kugera ku masezerano yo guhagarika imirwano no kurekura ingwate. hagati aho imitwe yitwaje intwaro y'abanyepalestina Hamas n'umutwe uvuga kurwana intambara ntagatifu ya Jihad yavuze ko iri inyuma y'igisasu cyaturikiye Tel Aviv igihe bwana Blinken yahageraga ejo nijoro. Inzobere mu buzima mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga ko kwanga kwivuriza mu bitaro biri mu kubangamira ingufu zo guhangana n'ikiza cy'indwara y'ubushita bw'inkende izwi ku izina rya Mpox. umuganga wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hamaze kugaragara abantu barenga 4,000 banduye iyo ndwara mu gihe abari hagati ya 30 na 40 aribo bayandura buri munsi. yavuze ko kubura imiti nabyo ari ikibazo. Prida. urakoze Jacques Nitegeka. nanjye navuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abagize guverinoma nshya kugabanya ibihe bamara mu nama ndetse n'umuco wo kwiyemera. ibi biganiro byari biyobowe na Nini Radukunda twafashijwe na Volodymyr Muzechka. Prudence Nyumva akoze guhitamo BBC Gahuzamiryango. uraraharyana.